Muri iki gihugu cy'u Rwanda, umwuga w'itangazamakuru ni umwe mu myuga iri gutera imbere ku rwego rugaragara, gusa wakibaza impamvu abanyamakuru batandukanye bagiye bakomeye bari kureka ibitangazamakuru bakoreraga bagafungura ama-TV yabo ku rubuga rwa YouTube. Ushobora kuba ufite amatsiko y'ikintu bakuramo. Kuri uyu munsi wa none, niyo mpamvu tugiye kubakorera urutonde rw'abanyamakuru bakize cyane baninjiza akayabo k'amafaranga menshi cyane ku rubuga rwa YouTube. Ibigiye kuvugirwa muri iki kiganiro bishingiye kuri website yitwa socialblade.com. Nkaba nkwibutsa ko wadushyigikira ukanda subscribe. Iyi ni Afrokanda, ikaze mu kiganiro. Ku mwanya wa 10 turahasanga umunyamakuru witwa Rugimbana Theogene. Akaba afite YouTube channel yitwa Rugimbana Talk Sport. Akaba anyuzaho ibiganiro by'imikino ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye bijyanye n'umupira w'amaguru. Akaba ubu ngubu afiteho video zirenga 290. Akagira abasubscribers barenga 16,000. Ku kwezi amafaranga akura kuri YouTube asaga hafi 1,000 cy'amadolari. Ni ukuvuga asaga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda mu kwezi kumwe. Ni ukuvuga ko yinjiza asaga miliyoni 12,500 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ku mwanya wa 9 turahasanga umunyamakuru uzwi ku izina rya Muhire Munana. Akaba afite YouTube channel yitwa Muhire Munana Official. Kuri iyi YouTube channel yiwe amaze gushyiraho video zisaga 265. Akaba afite abasubscribers 51,000. Mu kwezi akaba yinjiza asaga 1,600 y'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 1 n'amafaranga 500 y'amanyarwanda. Ni ukuvuga ko ku mwaka yinjiza asaga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turahasanga umugabo wamenyekanye nka Julius Chita. Akaba afite YouTube channel yitwa Chita Magic. Iyi YouTube channel yiwe ikaba iriho video zirenga 497. Akagira abasubscribers 123. Mu kwezi akaba yinjiza 5,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'umwaka akaba yinjiza arenga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga umunyamakuru wamenyekanye nka Yago. Uyu Yago akaba afite YouTube channel yitwa Yago TV Show. Kuri YouTube channel yiwe akaba amaze gushyiraho video zirenga 573. Akagira abasubscribers barenga 120. Mu gihe cy'ukwezi Yago akaba yinjiza arenga 6,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'umwaka YouTube channel ya Yago ishobora kwinjiza agera kuri miliyoni 79 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga umunyamakuru wamenyekanye nka Manibu. Akaba afite YouTube channel yiwe yitwa X Large. Uyu mugabo akaba amaze gushyiraho video zirenga 554. Akagira abasubscribers barenga 87,000. Mu gihe cy'ukwezi akaba yinjiza arenga 6,700 y'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 6 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'umwaka iyi YouTube channel yinjiza arenga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turahasanga umunyamakuru witwa Gentil Gedeon Ntirenganya. Akaba afite YouTube channel yitwa Gentil Gedeon Official. Kuri iyi YouTube channel yiwe akaba amaze gushyiraho video zirenga 501. Akagira abasubscribers barenga 98. Mu gihe cy'ukwezi
iyi YouTube channel ya Gentil Gedeon yinjiza arenga ibihumbi 7,300 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'umwaka akaba yinjiza arenga miliyoni 88 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turasanga umunyamakuru witwa Ismail Mwanafunzi. Akaba afite imigabane muri YouTube channel yitwa Red Blue JD. Kuri YouTube channel bamaze gushyiraho video zirenga 3,356. Mu gihe cy'ukwezi iyi YouTube channel Mwanafunzi afitemo imigabane yinjiza arenga 11,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'umwaka iyi YouTube channel ikaba yageza no muri miliyoni 131 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 3 turasanga umunyamakuru witwa Phil Peter. Akaba afite YouTube channel yitwa Phil Peter 250. Iyi YouTube channel ya Phil Peter akaba amaze gushyiraho video zirenga 3,221. Akagira abasubscribers barenga 271. Mu gihe cy'ukwezi Phil Peter yinjiza arenga 12,000 by'amadolari kuri iyi YouTube channel. Ni ukuvuga asaga miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko mu gihe cy'umwaka ishobora kwinjiza agera kuri miliyoni 143 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga umunyamakuru witwa Murungi Sabe. Akaba afite YouTube channel yitwa Isimbi TV. Iyi channel Isimbi TV imaze gushyirwaho video zirenga 1,174. Sabe akaba yinjiza arenga 18,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko mu gihe cy'umwaka bakwinjiza arenga miliyoni 222 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru uzwi ku izina rya Bakti. Akaba afite YouTube channel yitwa Afrimax TV. Kuri iyi channel ya Afrimax hakaba amaze kujyaho video zirenga 1,812. Akaba afite abasubscribers barenga 610. Mu gihe cy'ukwezi Bakti kuri iyi YouTube channel yo ashobora kwinjiza arenga 45,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'ukwezi gusa. Mu gihe cy'umwaka iyi YouTube channel yiwe ishobora kwinjiza arenga 543 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Shimiye wowe wabanye natwe kugera ku musozo. Mwibutsa ko waduha igitekerezo cyawe hasi muri comments, ukaba wanadushyigikira ukanda subscribe, ndetse ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'ibiganiro byiza tubategurira. Iyi ni Afrokanda, ikiganiro nakagaruka. Murakoze.